turi kwa 29 Ndamukiza 2021, umunsi wa kane urangiza ukwezi kwa Ndamukiza, nk'uko biri mu migenzo y'umugabo CNDD-FDD. Hatunganijwe rero amasengesho asozera ukwezi. Kw'izina ry'abakunyabanga bose Imana yantoranije kurongora, ndi n'iteka n'akanyamuneza ntangere byo kubakira muri iki kibanza cyiza cyane twahisemwo guhuriramwo tuninahaza Imana y'ingabo. Tubanze dukengurukira Imana Data mushobora byose, yo yatuzigamye ikazigama Uburundi gushika kuri iyi saha, yo yatuyoboye, yaturinze, iduhamagara meza, inkomezi, ubwenge n'ubumenyi bwo kwikorera muri uku kwezi kwa Ndamukiza ko turasozera. Uno munsi duhuriye ngaha tunahaza Imana, dusubire tunagure kwemera kwacu, twigishanya, duhanurana, dukomeza isezerano twebwe abakunyabanga twagiriye Imana, twibukanya gukomeza ibikorwa bija ku neza ya bose. Twaje kandi guhamagara Imana turi hamwe, turi amadini yose, tuyihamagara ngo tugumane mu Burundi, ibandanye ituyobora mu bikorwa byacu bya misi yose. Ivyo bikorwa navyo mukaba muzi neza ko nk'abakunyabanga byerekeza ineza ya bose, nk'uko biri mu ruririmbo ruhayagiza umugambi wacu mwiza wa CNDD-FDD. Dutahure rero kandi tuzirikane ko duharanira ineza ya bose. Guharanira ineza ya bose biradusaba umutima w'urukundo, umutima wiyumvira ineza y'abandi, umutima w'impuhwe. Ijambo ry'uno munsi rero riduhamagarira gusabikanya, kwitaho abandi no kuzira ubugunge n'akarengane. Uwo mwanditsi w'injiri mu bwuzure bushasha ahanura gusangira n'abadafise. Mu gihugu cacu duhiriwe duhishije, bisanzwe biri mu migenzo n'imico y'abasogokuru. Bamana ubumwe bagafashanya, naho imico yagiye irasamburwa na bakava amahanga, uwo muco wacu warabandanije. Abarundi turi abantu bafashanya, haba mu mahigwe canke mu marushwa. Duheruka no kwinagura muri uwo muco mwiza mu gushiraho umunsi wahariwe gufashanya mu kibano. Duhamagara rero abakunyabanga kwama dushira imbere uwo mutima wo gufashanya, kuko n'abasogokuru barayamaze bati gutanga bizana umugisha, kandi ngo ubunwa butamira butaguha burakoma induru ntiwumve. Nagomba rero ndangize nongera kubaha ikaze, ndabahamagarira kuza kumviriza impanuro duhabwa n'umuvyeyi wacu n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu, akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye. Tubakengurukire ko mwaje muri benshi, tubasaba yuko mutokwama mubwirizwa mwobishira mu ngendo ya misi yose, kuko umugambi CNDD-FDD twasize Imana imbere, kandi twiyemeje yuko kuwa kane wa nyuma w'ukwezi tuzokwama dushimira Imana. Kazi rero twifuje kuranirwa, murakoze, akoze Imana neza.